muri SOSUMO bambwira ngo urumva ngo dukora duhomba, ndababwira nti mwebwe ko byabananiye atana kimwe twovuga ngo priva rimaze kutuzanira mu gihugu murabadadaza nk'abandi, ahubwo solution turiberalize isukari ngo tuba dupfuye. None ntimwananiwe? None mwebwe mushaka gukira abene gihugu badakize? Urumva byerekana ko bo muri SOSUMO bumva ninda zabo bariko bararondera, ntibazi ko bariko bashaka facilite abene gihugu boroherwe. None ubabaye abadandaza nk'abandi. Minisitiri sinzi ko aratohoza duhenze ngo umufuko bavuze ko gugwa ngahe katresa nasanze desaka handi turahubwo desaka handi turwa ushitsa hibujumbura kandi ari umuntu yakuye amadolari kuri marché noir. Mbwira ingene SOSUMO yakuye muri berbe ice vuga ngo aho nta kintu mwumva. Ndabwira indongozi ni mubanze mwikuremwo ivyo byo gusehera inda zanyu, niyumvira bene gihugu. Muga nk'ubu muri SOSUMO woza wumva ngo greve ngo kwavuze liberalisme ngo ubu rero ngo tugire greve, barayigira. Twarabahaye inka bayica amabere, umwana apfuye umuyaya cata. Sino ndabivuga none ndazi hajya liberalisme niyo solution y'isukari. Ntuzoza kuzimba bene gihugu ko twebwe duhagarariye bene gihugu. Indongozi we aho uri mu gisata cyawe cyose menya ko uhagarariye bene gihugu. Je mbwira rero ingene ivyo leta yavuga ko yogiramwo subvention ari byo biciye bizimba. Ivyo birumvikana. We engrais chimique, les engrais leta itanga subvention de 74%. None tugwa amahera wowe yajane iwawe mu nda yawe na yabene gihugu kubera iko cyazimba wowe uco twara ibice byinshi kurusha bene gihugu. Ibintu byose dukora tubikore tuvuga tuti jewe shaka kwa bene gihugu baramigwa. Point. Mwagugwe mwinda yanjira migwe mu vya bene gihugu. Emerutahe gitwa ndiko ndabigisha sindagishikako